Sinzi ko bihora bishika mu kiyumvira ati none habuze iki abartiste bacu kugira batere imbere à l'international. Eh ben, ivyo akavyuza kora no munsi, donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Ntushobora kuviza à l'international mu gihe ukiciyumvira ngaha gusa. Abartiste benshi ngaha bakora umuziki nkuko umengo bashaka kuryohera abagenzi babo, abo mu ikota canke abafana babo kuri Facebook. Kubera ki Facebook? Badatahura yuko à l'international n'indi mentality. Kugira uje kuri iyo level, ni kubanza gutahura ko umuziki wawe utegeza kugwana n'ibihumbagiza vy'abartiste bava mu bihugu bitandukanye nka Nigeria, South Africa, Tanzania, Europe, Amerique, etc. Urumva rero ko ari higanwa rikomeye. Niyo mpamvu aba artiste bari kuri iyo level international bataryama, birirwa barupdating, ibintu bishasha bigezweho kandi akiyantoha n'abantu bari professionnel gusa. Rero iwacu uzusanga bakora kugira baronke aho gahiti kamwe konyene, hama muco mubita ba star, ibebi zibarondera canke sugar daddy. Agiye muri Boyt bakamugurira icanwa, ugaza wumva uti ubu nibwo buzima. Ikindi kintu abartiste bamwe badatahura nuko umuziki si just kuririmba, ni company, ni entreprise, ni boîte. Rero nka entreprise yayo yose kugira itere imbere harakenewe stratégie, vision sur le long terme, imitahe, team izo gufasha ibintu byose. Ariko ngaha abartiste benshi uzosanga bakora ku ma feelings. Ebana uno munsi ndasohoye indirimbo, ejo ndanyitse amezi 2 canke 3 nkaca ngaruka ndabatamwa akaririmbo kamwe entre parenthèses visualize. Aho kantu ntimukunda gukabona ku ndirimbo nyinshi. Mu bisanzwe akonye ukagera mu gihe uriko urategura clip officiel, ariko akenshi ngaha uzosanga ariyo clip nyene. Ikindi kintu nuko abartiste bo ngaha baguma muri style imwe, ico twita zone de confort. Urumva nyene ni zone nyene ya security, baguma basubiramo formule imwe gushika umuntu avuga ati aho ndashobora gutanga akarorero nko kuri Menani Boy ki kuri jewe soma artiste vraiment yinova cyane. Urashobora kumviza indirimbo 10 kwiyumvira ati ni yandi ndirimbo nyene iri kirabandara, ego ndabitahura niyo style yakumenyekanishije, mugabo ibihe bigenda birahinduka, utagira ufata amariske kugira udupropose ikintu gishasha. Biri normal ko abantu tuce turambika. Turakeneye ama collaboration international. Ico kiri mu bintu bikenewe gose ushaka gutera imbere mu makungu. Imagine wonye nka collaboration ya Sadbi na Burna Boy. Byo bari bisazi. Iyo collaboration apana gusa ngo yotuma uwo musaha amenyekana internationalement, mais n'igihugu. Ariko Sadbi tekana ari mu kuza. Ariko kuri ivyo bintu byose navuze, ico mwomenya nuko mu gihe utaratera imbere wanyu biragoye gutera imbere hanze. Muri make no kubanza gufatisha ngaha. Mugabo ndi confiant yuko one day tuzora nk'umustar international w'iwacu. Kuko ndiko ndaraba nka Kiriku, Lino G, bona havuga ko atamuri je ndafukamira abaninja hamugaza ubona. Hey! Atasa! Ba Fernando, ba Habuze, December n'abandi. Urabona ko kazoza mu muziki wo ngaha ari keza. Rero ndababaze namwe, ni cyahe kintu kibuza abartiste bacu gutera imbere à l'international? Mbwira mu commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.